Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Twongere tubaramutse mwe bakunzi ba DFTV, nyimbo taragira subscribe, like, commentaire bigira ubunyene hanyuma tubananye nk'ubana nk'umuryango wagute cyane. Right now rero twagiriza kwabwira ko twaje ku kibuga cha SOS aho hagiye guhuza match aba DJ n'abaririmbyi. Ni muri ya ntumbero nyene y'ubumwe bagiye kutwereka byinshi ubuhinga ubumenyi basanzwe bafise mu mupira naho inyuma y'umuziki n'inyuma yo ku mix indirimbo bagiye kutwereka ubuhinga nabwo bwo mu kibuga. Welcome again, tubandanye kubana nk'umuryango munini kuri microphone Hale Clovis, behind the camera ndi kumwe na Oli King ni watuma amasanamu abashikira neza. Welcome, twinjire indani tugerageze kubabwira byinshi. Nabonye ko mwashitse
Gese ngo twabibemereye ko tuzagerageza kubereka abantu benshi bagiye batandukanye babonetse muri ino match. Uno mwanya turi kumwe na Delege General tukuramutse. Delege. Yes. Ye turameze neza. Tumeze fresh sana. Uri umwe mu bakinyi bagerageje kuboneka neza mu kibuga. Warusanzwe ukina agapira cyane n'ibishaje. Oya, je mpira ngina ndumuririmbyi. Umva bubijemo gusa nyene ko yari match y'abaririmbyi naho bavuga ati je ukina. Yego. Imatch nk'izi muzakira nka mwebwe gute nk'ugwaruka canke nk'abaririmbyi ndonye. N'urukundo two turekana dufitaniye hagati y'abaririmbyi n'aba DJ. Kora hari hamaze iminsi haboneka ibintu byo kutumvikana. Ico nkima bahisemo guduhuza mu rukino rw'umupira w'amaguru. Yes, bagerageje kubahuza muri uno mwanya mugiriwe n'ubuntu bwo gutsinda ibitsindo 3-2 nka mwebwe mu vyakira gute. N'umunezero kuri twebwe. Yego n'urukundo abafanzi bakora twereka ngaha. Yego. Ni intsinzi kumugerageje kuronka. Niki kikindi mutegura inyuma y'iyi match? Ndibaza hari aka after turagenda muri Ingoba Open mic turirimbira abantu bazoba bahashitse. Yes, tugushimiye. Yego. Urakoze cyane. Dr. Wengine ni kopi. Wapi? Wao na kipaji. Zawe ndakazi. Gese ni muri no rukino rwagerageje kuboneka rw'aba DJs ndetse n'abaririmbyi. Uno mwanya Amipro niwe twabonye yarari ku ntebe ya indi abamenyereza. Bijya bintu nabimenyereye canke nibishasha kuri wewe? Nakinye no mu kibuga kutabivuga. Mugo nyuma yo kuva mu kibuga wakiuja kumenyereza. Kandi byose nabishoboye. Inkino nk'izi muzitegura gute ni muba mufise intumbero yahe mu bamushaka gushika kuki aho muhuza abaririmbyi n'aba DJs? Bon, nibaza yuko umuntu wese abizi mu minsi heze harabaye kutumvikana hagati y'aba DJ n'abaririmbyi aho wasanga abaririmbyi bariko baterana amajambo n'aba DJ bagaterana amajambo n'abaririmbyi. Rero iyi match yari mu ntumbero yo kwereka kuko abantu badukurikirana usanga ari benshi. Usanga biyumvira ibitandukanye, usanga biyumvira yuko abaririmbyi n'aba DJ badahuza, ariko uno munsi yari mu ntumbero yo kwerekana yuko hagati y'aba DJ n'abaririmbyi hari urukundo. Bijya ibintu gusa usanga biba bikarengana, ariko hagati yacu hari urukundo kandi rukomeye. Murotsi itsinzi ibitsindo 3-2 ntimubona ko hazabandanya ka kabifu nyene bazovuga ati mwadutsinze agashavu kagumamo? Turi muri local twashoye gupariya. Pari yari guke bakadutse aba DJ bagatsinda abaririmbyi bazoza baravuza indirimbo bashaka, abaririmbyi bakavuza bagatsinda aba DJ bazovuza indirimbo z'abarundi samples. Uno munsi rero abaririmbyi batsinze aba DJ niko bigiye ugenda. Kugeza uno mwanya match irarangiye, niki kimutegura mu ntumbero yo kubandanya mugira ubumwe hagati yanyu y'abaririmbyi n'aba DJ? Bon, icambere nuko muri kano kanya hagira habe agatutu aho umuntu wese atumiwe ni muri Ingo Club aho haza kuvuzwa indirimbo 100% z'abarundi gusa. Hama ikindi naco nuko izi nkino zizobandanya. Uno munsi harakinya aba DJ n'abaririmbyi le 21 nshobora gukina aba journaliste n'abaririmbyi kuri stade uko nyene kugira ngo dushobore kwerekana yuko turi bamwe. Hari abantu no munsi bashobora kuza kuri show bakamubona Fizo batanze amafaranga, bakamubona Kidumu batanze amafaranga, ariko biciye muri no match uramubona ku buntu akakunezereza, ukabona n'indi talafise hambavu y'umuziki. Nibaza yuko ari ico nk'aba journaliste cyangwa nk'abaririmbyi nk'izi match hari ico mwisunga mu ntumbero yo gutora abajwere bakina muri izi match? Oya, nta kintu na kimwe twisunga, ahubwo umuntu wese aje muri entraînement arakina. Je ndumuntu mu journaliste ariko nakinya mu baririmbyi kubera iki narashoye kukwifadikanya n'abandi. Nibaza yuko aho bigeze umuntu wese arakwiye kutikumira akamenya yuko agiye hamwe n'abandi, kuko baca umugani mu Kirundi bati umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba, ariko tugiye hamwe twese turashobora gukora ikintu kimwe kandi ciza. Yes, Ami tugushimire. Sante boss. Urakoze cyane. Gese ngo twagerageje kwiyemera ko za kwereka abaririmbyi bagerageje gukina urukino rwiza mu kibuga hagati. No mwanya turi kwe n'umuririmbyi Arnovic yagerageje kwerekana urukino ruri hejuru ku rwego rwo hejuru. Niko byari bisanzwe canke nibishasha mutamba? Ni chance wagiriwe no muzi. Wapi. Urusanzwe ukiri umupira? Je narakinye kuva kera uretse gusa ko nabihagaritse. Ariko gusa urabona ko twavuga ko ari we mukinyi wagerageje kwerekana urukino rwiza mu kibuga. Mu nabwo abandi benshi babyerekanye mugo nawe uri muri benshi bitwaye neza. Uno mwanya nigiki mutegura hagati y'abaririmbyi n'aba DJs uko hari hamaze iminsi akantu kagashavu bavuga ukuntu nakuriya. Urukino mwaruteguriye iki? Urukino nukwerekana yuko hagati yacu ibihari ari kubw'ibikorwa. Ibihari uno munsi canka amajambo yo bahari nukwerekana yuko hari ibikorwa hagati yacu, kandi umuntu wese agerageza kugwanira agateka k'igikorwa ciwe aba ariko arakora, kuko tubishiramwo uburyo, tubishiramwo
ukwitanga kudasanzwe. Rero iyo tubona ko umenga harakatagenda dutegerezwa kuvugana hagati yacu, bibaye na ngombwa haraho nagashavu usanga kaje, ariko gusa hagati yacu nta nzigo ihari kuko nta bintu vyahatari dupfa uretse ko arakazi gusa duhuriramo. Uno mwanya magerageje kuronka intsinzi y'ibitsindo 3-2 nk'abajwere, nta kantu k'agashavu mubona hagati y'aba DJ bazobana y'abashavure ati badutsinze n'ingene bahora batuvuga ko ntacyo mubona? Wapi, ahubwo gusa nibaza ko tubakosoye turaberetse yuko n'indirimbo zacu zikaze, nubwo batabibona nibaza yuko ahubwo ubu n'amalogo yacu bagiye kuyashira mu mantuze yabo kugira baze barayavuza, kuko nejo bashake bagaruke dukinindi match. Ahubwo bo twababonye twabakubita vyinshi. Mwamaze gukina urukino rurarangiye, niki kimutegura hagati yanyu n'aba DJ n'abaririmbyi? Ni collaboration ikomeye hagati yacu, nibaza ko ari cyo kintu kigiye kuba ubu kuko tugiye kwegerana cyane bisumbirije hano, tuganire cyane kugira ngo tuduze industry yacu, imiziki yacu natwe turabe kwitangura kujabuka ihereye hano iwacu. Inkino nk'izi tuzitege kenshi mu gihugu cy'u Burundi? Bientôt turabatuma ko kuri stade n'abamenyesha makuru nabo turabashaka tubatwike. Arovici tugushimire. Murakoze. Asante sana. Twagerageje kubiyemera kuza kwereka abaririmbyi benshi bagiye batandukanye, bagerageje kuza kuri kino kibuga aho hariko haraba match y'aba DJ n'abaririmbyi. Uno mwanya turi kumwe n'umuririmbyi Desire, umeze neza? Safi. Inkino nkizi kuri mwebwe muziharura gute kuri mwebwe? Inkino nkizi ziba zikenewe, habakenewe kuvugana, hariho contact iza kuba y'aba DJ, y'abamenyesha makuru n'abaririmbyi, ziba zikenewe kuko ni inkino z'urukundo, kuko ndizera ko wabonye ko match yaheza atawukubise ikofu wundi. Mugerageje kubatsinda ibitsindo 3-2. Nimubona ko ari kagashavu nyene kazobandanya hagati y'abaririmbyi n'aba DJ? Oya, ni one love natanguje kuva 2019 ndiko ndakorera muri One Love. Ubu rero ni One Love abaririmbyi bose bariko baratahura, ariko yavuye kuri Desire P kandi ahigeze imeze neza. Yes, Desire P ugeza kuri uno mwanya twagerageza kubabwira ibitsindo 3-2. Niki kimutegura inyuma y'uru rukino? Hateguwe vyinshi, ifoko ibikorwa nk'ibi bibandanya biba vyinshi mu gihugu kugira ngo abafana no munsi turi kumwe n'abafana, abaririmbyi turi kumwe, aba DJ turi kumwe, abamenyesha makuru turi kumwe, ni gwa rukundo rumwe ruzodushikana kure. Ifoko ibi bintu bibandanya cyane, nivyo no kwipfuza cyane yuko ibi bintu vyobandanya bikaba vyinshi cyane kugira ngo twiyumvanemwo dushobore guteza igihugu cyacu twese turi kumwe. Kugeza kuri uno mwanya runo rukino mwaruteguye, intumbero mwari mukeneye gushika ko mubona mwarayishitse? Ni One Love n'abantu wabonye ngaha, iki nico cyari gikenewe. Desire tugushimire. Ego nanje ndabashimiye. Murakoze cyane. God bless. Yes, ngo twagerageje kwiyemera kuza kugerageza kwereka abaririmbyi benshi bagiye batandukanye, bagerageje kuza muri runo rukino rwahuje aba DJs n'abaririmbyi. Uno numwe mu baririmbyi no gerageza kukubwira yagerageje kuboneka kuri runo rukino nkuru nka mwebwe mu gwakira gute nk'ugwaruka? Mbo rukino twagwakiriye neza kuko deja twahuriye n'abantu benshi kandi match yagenze neza, novuga ni bwa bumwe tunyene. Kugeza uno mwanya ni bitsindo 3-2. Sika gashavu nyene kazohaguma hagati y'abaririmbyi n'aba DJ bavuga ati ibya binduku kwa kundi nyene mu ntumbero ko mu batsinzi yo mufuma mugabura amani. Oya, ifo kutubatsinda kuko nitungana deja baririmbyi urumva kandi tushamaliza yani naone. Yes, urukino nkuri yo mu ruteguye mu amufisi intumbero yo gushika cyangwa gushika kuki? Nugushaka kwerekana tu nyene ko aba DJ n'abaririmbyi ko twese turi bamwe kandi tuvyumva kumwe, atagwa nko ruhari amani yani. Inkino nk'izi yo muziteguye, inyuma y'inkino mutegura iki? Dutegura nyene guhura hamwe nyene after twaryoherwa twese hamwe twerekana gwa rukundo dufitani. Yes, tugushimire. Ego nanjye ndabashimiye. Asante sana. Nje kubemerera ko za kubereka abaririmbyi benshi bagiye bitabira muri runo rubanza rwabahuje n'aba DJ. No mwanya turi kumwe n'umuririmbyi Bienfrima, iki kintu mwamuteguye abaririmbyi n'aba DJ mwamufise intumbero yayo? Ahubwo twakoze ikintu gikomeye cyane, ahubwo ibi bintu twabisaba kenshi. Uno munsi urabona ko benshi barira aba DJs bakubita indirimbo z'abanyamahanga gusa, uno munsi ndibaza ko twakinye urukino bo babonye yuko tubakunda, nabonye baradukunda. Urumva kwanza n'Imana twasinze n'aba DJ, urumva nuwa munezero nyene nibaza ko indirimbo z'u Burundi ubuziye kubitwa cyane. Kugeza uno mwanya muratsinze aba DJ ibitsindo 3-2. Hari ico mwitegura ko kizohinduka muri bwa bumwe nyene mu bari mumaze imisi mushwana ukuna kuri amajambo agiye atandukanye ko batavuze indirimbo zanyu, hari kizohinduka? Yego, kinini cyane. Ndibaza no munsi abafanzi ni bazojera kuko umufanzi yaje kuraba umusana kunda, urumva bajenga babonye urukundo dufite.
bona kuvuga yuko bizohera ribaza ko umuziki w'Uburundi zo kwitwa imisi yose neza kabisa. Kugeza uno mwanya mwatsinze ibitsindo 3-2 nta gashavu muonamo ko bizohava bibandanya mutumvikana umuntu mbere yuko mubatsinze. Oya ni bwabo umwe nyene turi kumwe nyene rumva aba DJs nabi wacu togarimvyi rumva twahuye dukora umuga umwe gusa urumva duhurira mu muziki. Bondi baza match retour ni kuri stade niyo tuzokina match retour ndibaza yuko bizoba biryoshe kurusha ngaha. Cugira kutumira abafanzi b'umuziki ndundi ndetse n'abarundi bose mu ntumbero yo kugora urukino bazogwitabira. Ndibaza babibonye yuko kuri stade nukuvuga azoba tuzotumira kwanza na son excellence monsieur le président Evariste Ndayishimiye nazo bari hajya bondi baza yuko ama match tugiye gura n'abandi baririmvyi ari ya mu Igitega abastare bo mu Gitega nino tugahura ari hose mu ntara zose urumva tukereka urukundo dufise. Iyi match murayikinye irarangiye hari izindi match mutegura nk'inyuma y'igihugu canke abandi bantu bo ngaha mu gisagara nyene? Ndibaza yuko ubo ama match nitwaheza ama match tugereho gukora ama concert yitabira abantu binjire ku buntu ama concert yo kuza nka festival twereke yuko dufise peace mu ndore kugaragaza nuze urukundo. Bienvenue tugushimira. Merci. Asante sana. Yes, nkuko twagerageje kwiyemera ko zawugerageza kubereka aba DJ abaririmbyi bagerageje kuza kuri no rukino guno munsi no mwanya no kugerageza kuvuga ko turi kumwe n'umu DJ asanzwe abikora neza muri Afrika ndetse no kwisi yose. DJ Chanto tukuramutse. Example. Umeze neza. Umeze neza cyane. Twagerageje kukubona ku rukino rw'aba DJ n'abaririmbyi. Ni yahe ntumbero yaguteye kugwitaba ko utabonye uje mu kibuga ntiwitavye entraînement cyane? Oya, ari ibintu byari byamfatiriye cyane byatumye nashaka kuba ndi mu kibuga no munsi ariko ku by'ukuri nari kumwe nabo umutima wose wari muri ivyo nico gituma mbona nga inkino nkizi z'abaririmbye n'aba DJ ni giki kintu muba mutegura ko tuba tuzi ko hari na ya majambo abantu baterana biba bimeze gute muba mukeneye gutegura ikingo kuri mwebwe? Nibaza ko hanini ari vyiza yuko abantu baca bahura bakabonana burya iyo umuntu yakora atera amajambo ari hariya undi agatera amajambo ari hariya usanga bitoroshe ariko iyo mwicaye hamwe mukaganira nk'ubu hariho reception kiba mu kanya twakinye ico twita match amical umva amical deja amical gisigura ubugenzi bisigura yuko ahanyuma tugiye aho twicarana turaganira usanga ivyo bintu two turabiganira ko kugira ngo ayo mabifa have. Yesu no mwanya tugerageza kugushimira tunakwifuriza ibikorwa byawe banaye gushika kure. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yesu nuko tugerageze kwemera ko za kubereka aba DJ abaririmbyi bagaragaje kuza muri uno rukino uno muri turi kumwe muri no mwanya tugerageza kubwira ko turi kumwe na DJ NC umu DJ asanzwe abikora neza muri Empire Avenue. Mu DJ wa Empire Avenue. DJ NC twagerageje kubona kuri uno rukino mugo ntiwakinye nubucayi canke uragwaye? Chendi kocha. Urukino nkuri iyo ruteguwe turara tufusa imiziki y'abasani badutsinze. Niyo ntumbero nyene yatumye ibakorera. No muri iyo nyene niyo ntumbero yabakoranije y'indirimbo ndundi kudaziravuzwa 100%. Ibi bintu mugiye kubikorera? Oya ubu ni sawa bimeze neza cyane bakinye neza badutsinze ariko tutafanya fair play hivi ni sawa. Intsinzi yanyu kubona mwatsinzwe ntaco igiye kubagabanya mu buryo bw'ubu DJ no kuvuza indirimbo? Ni bwabo umwe akajya karaga kino nyene ni bwabo umwe nyene kwa kundi. Yes DJ ni tugushimira. Wagwana. Asante sana. Famba tukuramutse. Ndabana mukije. Nkino nkizi muzitegura gute mu ntumbero yanyu muba mufise murayishikako muba mukeneye gushikaye? Oya je nari mu invite gusa ejo nari muri concert ya Difficile 5G umuhungu yitwa Pasi acambwira ejo uzoze kuri SOS. Nta by'amantrene wagiye cyane ni muri bwa buryo nyene basanzwe bakwizeye ko gapira usanzwe ugakina neza nico gituma ego nivyo ya kugeza uno mwanya twumvise igikorwa cyari cyabakoranije n'aba DJ n'abaririmbyi mu majambo yaramaze imiswi avugwa cyane ko aba DJ batavuza indirimbo ndundi murabona ko hari ico bigiye guhindura? Oya nana kimwe iyi ni fair play acha kila mtu afanye kazi yake dukore gusa abamizise dukore hamwe na ba DJ bakore akazi kabo. Ego kugeza uno mwanya ni giki muca mutegura inyuma y'urukino hari izindi nkino mwitegurira hari n'izindi nkino mwateguye imbere y'iti? Oya sakazi kiwacu kabisa. Ego football sakazi kiwacu. Ego reka dukore umuziki. Happy Famba tugushimira. Merci. Asante sana.
Yesu ngo twagerageje kubemera ko za kwereka abantu benshi bagiye batandukanye muri kino gikorwa cyagerageje guhuza aba DJ n'abaririmbyi. Uno mwanya turi kumwe n'abafanzi b'umuziki ndundi. Niba tugiye kuvugisha bagerageje kutubwira nabo ingene bavyakiriye. Imace nkizi muzakira gute? Imace nkizi mu bihe biba biryoshe turazakira neza tukazira ababitunganye. Kugeza uno mwanya aba nkawe warushikikiye bandi hagati y'aba DJ n'abaririmbi. Je nanishikiye nk'aba Big Fizo hajya bakiri kubajya nyene ucubabona. Indirimbo ya Big Fizo uzini ya. Cenda yibagira gato yakubera urabona ni hatari. Kwemera ko uza kwereka abaririmbyi aba DJs uno mwanya naho tugeze kuba afanzi b'umuziki ndundi bari bagerageje kuza gushigikira abaririmbyi ndundi n'aba DJ umeze neza. Tumeze neza cyane. Amazina bakwitwa gute? Bayita Livuze Imana Fiaka bamvuga Ikarusi muga ku izina ry'ubustare nkaba nitaze Big Farious. Tumaze kumva ko witaziriye Big Farious wo warushigikiye abaririmbyi. Kirashigikiye abaririmbyi kabisa. Mugo umuririmbyi wawe nkuko wamwitiriye Big Fizo yinjiye ku minota ya nyuma nkamwe gumuvyakira gute nk'abafanzi biwe? Nka twebwe abafanzi tuvyakira neza cyane kubera uraza umuntu nk'ujya n'umuntu aremereye cyane. Shobora kuza ku munota wa nyuma kugira ngo ari wahereza urukino kandi byagize ibintu by'amateka. Abaririmbyi n'aba DJ bagerageje gutunganya no rukino mu kwerekana ubumwe n'amahoro n'umutuzo. Mwebwe abafanzi b'umuziki mweho bimeze gute hagati y'abaririmbyi n'abaririmbyi bagiye batandukanye namwe nimugira ubwo bumwe rero tubone nka kujya abaririmbyi n'aba DJ babikoze. Lakini nga mu Burundi urabona turaryohewe cyane. Ukuvuga yuko abastare kuba bacinze turamerewe neza cyane gose kuko umuziki ndundi dukeneye bawuvuze ijana kwijana apana bijya bya kuvuga ngo 50% wapi dushaka uvuze ibice hakuriya kwi Tanzania kubera ko twumva ba Diamond bari ari n'abatanzania twe dukeneye indundi yego uno munsi mwagerageje no kuronka itsinzi twizera ibyo musaba ko bigiye gukorwa hugo turashimye cyane kabisa barakoze sinzi uko nabandi bafanzi yuko babibonye barakoze ibintu by'amateka yego ni DFTV televiziyo isanzwe ibikora neza mu gihugu cy'u Burundi tugusabe ubabwire abafanzi music ati mugire subscribe like na commentaire tubandanye kubana nk'umuryango munini bafanzi mwese muze dushigikira umuziki ndundi dushigikira DFTV mugire subscribe like na commentaire tubandanye kubana nk'umuryango munini ati DFTV 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 mugire subscribe mukore hama mukore dushigikire umuziki ndundi mugire subscribe na like hamwe na commentaire dukore dushigikire umuziki ndundi. Yesu turagushimiye murakoze cyane umeze neza ndameze neza kabisa wagiyegeje kuza muri no rukino rwahuje abaririmbyi n'aba DJ nkamwe bwo muvyakira gute naruravye gwo n'urukino rwa ntego cyane kabisa Igezi reka rero tubasezere mwagerageje kubona urukino rwiza mwagerageje kumva amajambo menshi y'abaririmbyi aba DJ twagerageje gukoresha mwagerageje no kumva ibitsindo 3-2 byagerageje gutsindwa ku ntsinzi y'abaririmbyi right now nyimbo taragira subscribe ubikore tubandanye kubana nk'umuryango munini dusubire mu bindi biganiro bigiye bikurikira ya DFTV yarishikiye ku kibuga aho yagerageje kubereka match nziza cyane. Stars News. Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.